kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice akaba nawe agiye kwabwira uko kino kiganiro gitunganije. Alice mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe canke mwaramutse ariko badukurikirana bivanye naho basanzwe bari. Nkuko uhejeje kubivuga Gilbert, no munsi dufite abatumire batatu muri kino kiganiro. Uwa mbere ni Pacifique Ninazwe, akaba arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninazwe turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabaramukije. Yaba mwebwe muza kuremesha ikiganiro, ndaramutsa kandi abo tuza gusangira ikiyago hamwe n'abaza kuba bariko baratwumviriza bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Gratien Rukindikiza, yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Gratien Rukindikiza turabaha ikaze kandi turabaramukije. Ndabaramukije Alice, ndaramukije nabo mufatanije kiganiro, nkaba ndabashimiye ko mwantumiye, nkaba ndamukije na Pacifique n'undi mu aza kuba mu ntarinze kuvuga ko mutaramuvuga, nkaba ndamukije n'abandi bose baza kumviriza ikiganiro. Murakoze namwe. Umutumire agira gatatu ni Innocent Muhozi, umuyobozi wa radio televiziyo Renaissance. Innocent Muhozi turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza Alice, mwiriwe Pacifique, mwiriwe Gratien, mwiriwe Gilbert, mwiriwe mwese buriko muragikurikirana. Mwakoze kuntumira. Murakoze cyane. Nkuko twamatubigira rero iganiro cya Focode cyo kuno wa 2023 kiza kuba kiringanijwe mu bice bitatu. Ubwa mbere turaza guha ijambo bano batumire duhejeje kubashikiriza kugira ngo bace irya nino ibijanye n'ibi by'imigwi yitwaje ibigwanisho bimaze imisi bivugwa igiye gutera amakaruru k'intambara mu gihugu kibanye ca Kongo, eka mbere n'amayeri ariko arakoreshwa n'iperereza. Mu gice ca kabiri haza kuba ari kakanya duha bariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo canke baterere basangiza abandi amakuru bashobora kuba bafise nabo nyene kuri bino bibazo. Mu mpera za kino kiganiro tuza kugaruka ku batumire barangize bakebura, bahanura, bongera banavunira akagohe abarundi bose, eka mbere n'abatwara Uburundi. Tubibutseho kino kiganiro muriko muragikurikiranira ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe akabarira ko adufasha mu buhinga bw'ivyuma, tuba tumuramukije nabyo tumuhaye ikaze. Ikiganiro kiza kuba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Niyo tudatevye Gilbert ashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice, barakoze abatumire bamaze gushika ku murongo. Imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezina Alice, reka kumbure abatumire ndabasabe kuri mu minota ya mbere ya kino kiganiro, minota ibiri. Kino kiganiro kibaye haciye amasaha make, hari abarundi bari mu marira. Aka kabazo ngiye kukabaza mwese uko muri batatu abatumire, mpereye kuri Pacifique. Ngira sinzi ko amakuru mwayaronse, ariko igihe hariko harasha amaduka ya aho bita kuri Galerie Ndayizamba na Le Parisien, inyuma yaho amakuru twarose nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye Gitega guhimbaza umunsi mukuru wo kwigina urupapuro rw'umutsindo rw'umwana wiwe yaronse mu Bushinwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murirane n'abarira, munezeranwe n'abanezerewe. Mbega vyari bikenewe ko Evariste Ndayishimiye yihutira Gitega kuja kwiginana n'umwana wiwe yaronse urupapuro rw'umutsindo, canke yari kugenda guhoza amarira y'abarundi? Akabazo kagira kabiri, nimba mwarakurikiye Reveriano Ndikuriyo rongoye umugambwe CNDD FDD ari Makamba, yari namu yaravuga yuko kubijanye n'intambara azi imyobo yose y'imbeba, amabuye yose yo mu mwonga ayazi y'inzuzi zo mu Burundi, ariko hageze ko bamubaza bamenyesha amakuru kubijanye n'ahahiye yavuze yuko atazi Galerie Ndayizamba aherereye, atazi na Le Parisien. Ino mvugo y'abategetsi Pacifique Ninazwe mwayakiriye gute? Niko mwishura na Muhozi hanyuma Rukindikiza? Bino bintu biguma byisubiriza mu Burundi, bisigaye bigoye n'ingene umuntu aronka icyo abivugako. Murazi yuko hari haciye iminsi mike cyane dukoze ikiganiro ikiganiro cyari kijyanye n'isoko yahiye Ingozi,
twari twavuze ibitari bike umva mu mwanya wa mbere haba habaye ibara nk'iri ubwa mbere ni amajambo yo guhoza nk'uko abandi bose bagenda baravuga ati turifatikanije n'ababuze ibyabo mu bihe bitoroshye barimo n'amajambo niko kuyavuga abo tuyibwira kumbure barumva bati n'abandi bavyumvise ko yabaje ko bigoye mugabo tuguma dusubiramo gutyo umuntu akira ati bino bintu bizogarukira hehe iyo turiko turakora nk'ibi biganiro tuba twiteze ko abategetsi bo bitoramwo ikigwa kugira ngo vy'ukuri bahagarike kano karanda kamaze imyaka gashira mu bukene budasanzwe abarundi inyisho twama twiteze ku mutegetsi inyisho bayitezwe ku muntu atwara igihugu mu bihe bene ivyo hariho uko kwifatanya n'abababaye nk'uko mubivuze kenshi bitaboneka umukuru w'igihugu niko yaranditse ku rubuga rw'iwe aravuga ko ahojeje imiryango akavuga ko ayiteye intege ko batohagarika mugabo ntacyavuga nka leta icyo leta igiye gufasha kugira ngo ababuze ibyabo babandanye umwuga wabo kandi nicyo twama turiko turakimikirako ni ukuvuga ubwa mbere tuba twiteze ko babahoza n'ivyo bifatanya nabo bakahashika bakerekana umubabaro ubu twarabonye icegera cya mbere c'umukuru w'igihugu yarahageze nawe nyine ibyo yavuze byadutangaje mugabo ko yaranahageze nico yari intambwe icya kabiri tuba twiteze nico cy'uko bifatanya n'ingoga n'ababa bahejeje guhura n'ivyo vyago kugira ngo imiryango ntikihagarara n'imiryango myinshi ubuzima buba busa n'ubuhagaze rero yabihambaye ko igihugu gifata ingingo abantu bahora bariha amakori kugira leta ibeho leta nayo icyo yategerezwa kubisha uretse kubakingira hariho no kubafasha kubandanya narijya babandanya bakatabandanya bayiha amakori icya gatatu twama twiteze kuri leta ni kijyanye n'amatohoza ivyo bintu bitatu biba bihambaye cyane muri uwo mwanya rero ibyo twabonye biratangaje hari nk'uko mubivuze iminsi mikuru twumvise y'umukuru w'igihugu mu gihe bariko bararira igihugu kiwe kiriko kirarira we yatunganije umunsi mukuru w'abantu binywera amashampanye abategetsi bose b'igihugu bahurira iwe bibera muri izo nzoga zizimvye mu birori vy'agakura igihugu kigandaye ibyo biratangaje kandi ntibanabinyegeze twarumvise ayo majambo y'umukuru w'umugambwe wumva yivugira ati je bambwiye ngo kwanda izamba harahiye ngo wowe ninde ukabibona bivuga twenga ukabona nyine ko ataco bimubwiye nk'uko mubivuze we nyine arivugira ko azi imyobo yose yo mu Burundi araza amabuye yose ahari mugabo hatazi ni kwanda izamba jewe mvuka mu ntara ya Makamba Reveriyano nawe yitwa kwa Makamba twese mu myaka iheze umuntu abibujumbura aje Makamba ufata imodoka ije Makamba wayifatira kwanda izamba biragoye gose ko umuntu w'Imakamba yabaye Bujumbura ashobora kuvuga ko ataje kwanda izamba naho yoba yatanabizi sinibaza ko imvugo yabikoresheje muri yobuzwe kuko ari imvugo isa n'agashinyaguro birababaje ariko nibaza ko bikwiye kugurura amaso abarundi bakabona aho bari bakabona intwaro bafise uko imeze bakabona ko ari ikintu gikenewe kugira igihugu cyacu gikire ego akabazo nako nyene Innocent Muhozi vyerekana gusa amasoko agera 200 amaze gusha mu Burundi vyerekana ko igihugu kitagira abayobozi igihugu ntigira abayobozi kuko igihugu gifise abayobozi ibya mbere rimaze gusha hari ingingo zateze kuba zarafashwe kugira n'izindi n'andi masoko akingirwe n'ahandi hose abantu bafise ibikorwa mwene ivyo haze harakingirwa kuko gukingira aho hantu hariho uburyo bwo kuhakingira butari buke hari kugira za kizimyamoto zikwiye ziboneka zishobora kuintervena vuba hari guhimiriza abantu nk'uko babivuze bamwe muri bariya bayobozi kuja mu assurance kugira bibaye si kubahimiriza byateza kuja mu itegeko kugira abantu harya amarira mubona bariya abantu ntibariko bararira kubera ibintu byagiye canke iki harya usanga ari ubuzima bwose bugiye urya mu nyota n'imyaka eforo z'abantu baba baragize n'amadeni baba barafashe kugira bagere harya bari bageze ukaje ubona umunsi urabaye umuriro uraje byose bibaye
umunyota gusa ni igihugu gisa n'igihugu kitagira abayobozi kitagira abayobozi namba icya kabiri kuri biriya bya Reverien avuga ko imyobo yose mu Burundi ayizi niba yizi si yo mu Burundi wenyine hariho n'abandi barundi bayizi kandi nk'uko Pacifique abivuze uvuze ngo urayizi hari umuntu uzi ko ndayizamba ntuzi iyo Parisien sinzi iyo myobo uzi ariyo ngira azi yo mu nzu yiwe nyine ariko naho nyine birateye agahinda no gushinyagurira abantu no kwiyambaza cyane ego Rukindikiza namwe mugerageze mukoreshe iminota 2 sinzi ko ari cyo muvuga ku birengeye byo bagenzanyu musangi ikiyago hano muri kino kiganiro baje kuvuga ku nyifato n'amajambo y'abategetsi inyuma y'ivyabaye iminota 2 hanyuma twinjire mu kiganiro nyezina ego icyo mvuga ni icambere ntanguriye ku mukuru w'igihugu muri savu mukuru w'igihugu niwe muntu ahembwa neza muri leta niwe afise bagaburira niwe baha byose kugira ngo arabe ivy'igihugu n'umuryango wiwe ntazarawujyamo gusi ntumutwara umutwe ariko urabona ko yacaja mu by'umuryango wiwe yibagiye akazi kiwe mu bisanzwe je mbona yuko n'amakosa bakomeye kuri we hanyuma ngarutse ku isoko icyo novuga amasoko yose yamasha abaza muri yo bataraza banyeneyo bashaka mu gitondo canke mu ijoro uri mu guca bica vyerekana n'umwanya umwe bica vyerekana neza mu bintu vya criminology umuntu atabona neza yuko n'amasoko aba yaturiwe iki naco nuko amasoko basuye kuyubaka abiha ibibanza vyinshi s'abantu bari basanzwe bari ngaho muri ayo masoko benshi barabatwara bigaca vyerekana neza iyo biba bivuye ivyo bintu hanyuma mwavuze yuko ngo Reverien yavuze Reverien aramumvise avuga yuko ngo azi imyobo yose mu gihugu jewe sukumumenera gatabi mugano mugira ko Reverien atamyobo yose azi mu gihugu bitandukanye n'ibintu yavuze ko ngo igihe bamurase yacaja ngo kwa muganga baramunyamba bamutera urushinge ngo acagaruka ku rugambo buno nyene sivyo arabesha agenda bibeshuza igihe bamurasa baroye kumushira mu bitaro yagiye mu bitaro muri Tanzania amara y'amezi ageze kugaruka yaroye muri service y'ukwandika abantu binjira mu kirobere yasuye kumbegira ivyo turaza kubigaruka ko mu kiganiro nyezina nagomba kuvuga yuko ibi byo kuvuga yuko atahazi yuko ari nuko avuga bimwe byinshi babesha nivyo navuga murakoze cyane reka noneho tujye mu kiganiro nyezina Alice akabazo ka mbere ngiye kugahera kwa Pacifique nazwe nibutse ko murongo yishira hamwe bakatubwira uko babayeho ibihe bariko baracamwo amagurwa barimo yaba ugiye ku rwego rw'abasuza officier bavuye muri izo mpande zose mvuze ko ari zitatu usanga bimeze uko nyene iyo twageze ku rugero rw'aba officier bato no kuvuga ba capitaine ba lieutenant abasurietena nabo nyene usanga batwitura uko nyene batubwira ivyo barimo waja ku ntwazangabo zo hejuru nawo umuce wa mbere aba majoro n'aba lieutenant colonel n'aba colonel usanga bimeze uko twaja no ku rwego rw'aba general nabo nyene hari bamwe bubahuka kutubwira ibibazo byabiriho ikintu kitworohereza rero muri ivyo nuko cyo dusanga ico twabwiwe n'umusoda muto dushobora kuza kukiraba ku ngazi zisumbasumbanye hamwe hose ugasanga twakuye amakuru asumbamwe umusoda mutoyi abafise ikindi je no kongera ko nuko nabivuze inshuro nyinshi mu biganiro twakoze ntabwo Focode yigera ikoresha amakuru ava hanze amakuru ava dufate nk'ubu muri Kongo bahanganye na M23 n'uzosanga Focode ikoresha bene ayo makuru muri Focode dukoresha amakuru y'abasirikare b'u Burundi kuko nibo baba ariko baratabaza nishira hamwe rikorera ku Burundi y'abarundi nico gituma cyane tugiye tuvuga ibiba biriko bivugwa n'abasoda b'u Burundi bambona imbuga zidutuka za CNDD-FDD bariko baritwaza bagira ivyo batwambika amazina batera baduha batera batwitangwa abakorera ngo abacanke bariya sivyo abantu baze basubiremwo amakuru yose twagiye turavuga n'amakuru duhabwa n'abasoda b'abarundi hari n'abambaza rimwe na rimwe ngo kubera iki iyo tuvuze abasirikare ariko barapfa usanga twavuze abasirikare b'u Burundi
ngo ni kwera iki bakacambaza ngo kwera iki mutavuza abasoda b'u Rwanda ngo kwera iki mutavuza aba M23 inyishu kenshi ndabaha ndabwira ni mugombe mureke abo muri ko muravuga ni kubera iki mutambaza ko ntavuza abasoda ba Kongo ba FRDC cyane ko ntavuza aba Wazalendo bapfuye iyo turiko turavuga amakuru y'ingene abasoda bamerewe nuko tuvuga ibibazo by'abarundi tuba dutuwe n'abarundi ahantu ico maze dagitomure mu gutangura kubijanye n'urugamba uhereye igihe twaheruka gukora ikiganiro tukanabivuga ko mu bijanye no kurwana nyene ntihahindutse vyinshi abasirikare bakuwe za Minembwe abasirikare birukanywe kuri point zero gushika ubu baramanuwe bamanuka cyane cyane bagwiriye hitwa Baraka gushika ubu niho bari abasirikare uko bavuga kuri ya migwi yose nagenda avuga nta bagenerale bariko baragwanirayo naho muri no ndwi twabahaye amakuru yabahatswe kuhasiga ubuzima twaravuze ibyahatswe gushika kuri generale Erindizigiye batagira muzinga ari cegera c'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka akaba ari nawe arongoye urugamba by'ukuri rw'abasirikare b'u Burundi muri Kongo kuva rutangura gushika ubu hakaba kandi na Jetro umugenerale atwara ibiro muri etat major bijejwe ivy'imenyerezo ya gisirikare be n'ivy'urugamba nyene rwa gisirikare abo twaravuze ingene mu hoteli imwe ya Fizi mu ijoro ryo kuwa kabiri shira kuwa gatatu bahatswe barukotse kuko hari drone yateye iyo hoteli itera bakihasohotse iratera irasambura iyo hoteli ku buryo biboneka ko abantu yabari bari aho hantu bashobora kuhasiga ubuzima biboneka ko bateye drone bari afise amakuru ko abo bantu ariho bari ariko mu bagwanirayo nyene mu bagwanira muri Kongo nta bagenerale barimwo ndiko ndavuga nti nayakuye makuru tuyakura muri ya migwi yose nagenda avuga mvuze ngo abagenerale bari ku rugamba ndiko ndabesha rero tuyakura muri iyo migwi yose abariyo abo tuvugana imbere yuko nzana muri kino kiganiro hari umusirikare muto yaciyanyandikira ngo ndabonye yuko mugira muje gukora ikiganiro n'ubutumwa nashobora kubufotora nkanyegeza gusa amazina yiwe ndabonye ko mugiye gukora ikiganiro kandi muza kuvuga ku bibazo twebwe ngaha turimo nagomba ndakumenyeshe ubibabwire n'abadutwara bavyumve mu minsi iheze twari twanezerewe bari batubwiye ngo aho turi ngo tugira tuhave ngo tuje gutegerera ngo kurubibe rwa Uvira twebwe ngaho twatahuye ko duteye twegereza uburundi bwacu bino bice badusizemwo tugira tubivemwo hanyuma tuzatwumva amakuru ngo Prime Niyongabo yagiye Kinshasa ngo twese umutima ucurasimba ngo ngaha kagiye Kinshasa ubwo ntagiye gusubira kuvugana nabo ivyingene tuhava twadusubiza kugwana ubwo butumwa bwonyene burasiguye neza kino kwita état d'esprit uko abasirikare bamerewe bafata ubwo rugamba bariko uvuganye n'umusoda muto uvuganye n'umusoza ofisi uvuganye n'umu ofisi bose bafise imvuga imwe bagira bati manu dodukura ngaha hantu gute abantu badutwara bazotahura gute kwiyingwano atayo twebwe tugishoboye niko bavuga bose baravuga cyane cyane ugeze ku officier nibo bafise ayo makuru neza no bavuga bati twebwe bari ko badusunikira kuja gusubira kugwana ngo tugende gusubira kugaruza Minembwe na point zero ariko tubiravye uko tumeze ibyo twabonye ayo twaboneyeyo iyo ngwano ishoboka twebwe ibyo bintu ntabyo dushoboye nta na morale na ntoyi abasirikare b'u Burundi uyu mwanya bafise uko ishobora kuja kwisuka kuri iyo ntambara niko bose bavuga gutyo bamwe bagize bati uyu muzinga yaraje bo bavuga ngo nkeka mbere akoresha ibifyitirizo atuka abarundi bemera gose ibyo by'ibifyitirizo bavuga bati uko intambara yiragenda kuva mu ntango uko genda rifata usanga kenshi ahagira habi ikintu aba yahavuye yakuyeho abantu tubumengo hari ikintu kibimubwira rero bagize bati muzinga yaje asa n'uwagiriza ubutwara abasoda bari muri Kongo Colonel Jekonias nihora imbere ko ategerezwa kuba akorana n'abaruberi bo muri Kongo ku buryo adashaka gusubira mu rugamba ngo aze gufata aho amaposition batakaje uyasa n'umwagiriza ivyo ngo ariko amaze kuhishikira ngo akaganira n'abasoda akabona uko ibintu bimeze ngo yarabonye ko rutitaha amajambo bayambwiye ndiko nsubiramwe amajambo nyene bakoresheje
yariboneye ko ibintu ngaha bitoroshe kandi abasirikare badakeneye kurwana iyi ntambara abasoda b'u Burundi kurya bari bameze uko twari kuvuga n'ubu niko bakimeze ivyo kandi ntibiri ko bariyo gusa biri no kubari mu gihugu ikintu gikomeye gose kiriko kiraboneka mu gisirikare cy'u Burundi n'abasirikare bariko baratoroka igihe cyose hageze gutora abasirikare baje muri Kongo haca hatoroka abasirikare benshi gose haratorotse mu minsi yahera igihe bari bahejeje gushira hamwe abagize bataillon ya 34 ya Tafoka bariko barabegeranya ngo bagenda ubwo nyene basanze hari inkoho 70 zidafise benezo abasirikare bari bamaze kuzita bigiriye abasirikare 70 vuba cyane hariya mu Rumonge hari abasirikare bandi begeranijwe kugira ngo bagende gukompleta hari bataillon ya 25 ya Tafoke bavuga ko yatakaje abasoda benshi bariko begeranya abagenda kuja mu bandi muri abo bagiye gutora ngo basubizeyo hariho abari baherutse kuva muri Kongo hakaba hariho n'udufaranga twabo murazi ko twari tumaze iminsi dusemerera tuvuga amezi 9 bari baheraniwe abasirikare babasubije amezi 2 babahaye amezi 2 bamwe abandi amezi 3 rero babumvise ko amafaranga yabo yaje bagira bati no mukubazana ntibana bababwira ngo bagiye kuri Jeronema bakabahenda bakatabisanga bageze mu Rumonge ngo gahamubwira muje muri Kongo bamwe ugasanga ngo baje batugaye ni naho baba baje batiteguye na gato rero bakajagira ati byo byose tuga tugenda ubunyene reka twiruke twugara utuntu twacu ko twumvise ko amafaranga agiye ku makonti reka twiruke tugende tuyakoze ko turishe amadeni dufise turungikiye imiryango ako kanya ugasanga umusoda arabuze nk'umunsi umwe yagiye muri ivyo ubwo nyene baca bamufata ko abaye maka bakaca bamwagiriza ko atorotse amakonti yabo bakaca bayugara amakonti yabo barayugara ku buryo abasoda badasubira kuja gukora ku mafaranga yabo cyane cyane ko mwazi ko amafaranga yabo ari muri sekade mu banki y'igisirikare baca babugarira amakonti ntibasubira kuyagira ko access baca barabafata abasirikare 22 n'uyu mwanya ndiko ndavuga bafungiwe mu ikambi yo mu Rumonge abasoda 22 bazira ko baci baja gutora ningo gudufaranga twabo kuko bagira bati ntitwogenda tutiteguye abo barapfunzwe n'abandi batorotse muri ico kiringo nyene haravugwa muri buka ko batweretse itariki imwe y'ukwindwi abo bise ko ari abasirikare badasanzwe mu force spéciale iyo tuvuganye n'abandi basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bo baritwengera bavuga bati ibyo byo kubita force spéciale sinavyo bavuze bati ijambo ry'ukuri bakwiye kwitwa bita ngo infanterie avancée advanced infantry ati ntabwo ari uko mu bindi bisirikare by'ibindi bihugu bavuga les forces spéciales nta force spéciale uterura abantu 400 ngo batwaye ku rugamba ngo ni force spéciale ataho bari by'ukuri ni ivyo ntibibaho rero bigishwa cyane kurasa abahinga mu kutumbereza mu kurasa ntabwo ari force spéciale nyene rero ico gihe muri baberekana bavuga abasirikare badasanzwe abo murazi ko babatwaye bavanye kuri defile baca batwara muri Kongo hamwe muri za Mirembo nyene na point zero nta n'umunsi umwe bashoboye kugwana bavuyeyo biruka bavayo bacaburira ubwato ubwo nyene basubiza mu Burundi basubiza mu Cankuzo bageze mu Cankuzo baciye batoroka abashikijana amakuru dufise yaba ayatangwa n'abasoda bato yaba ayo twagerageje kuca tubaza ku rwego rwo hejuru bose baremeza ko uko ari ukuri abasirikare batorotse n'ahandi ni henshi hose ni kibazo gikomeye mu gisirikare cy'u Burundi uyu munsi bavuga ko badashobora gukora ipero icyo bita gukora ipero mu gisoda gukora ipero ni mu gatondo ubutwara ikambi avuze ipero abasirikare bose afise uwo munsi uko bungana mu ikambi giwe ko bameze nimba hari n'abagwaye nimba hari n'abari mu ikonje ivyo ababifise ku munsi ivyo biraduga ushika ku rwego rw'igihugu ku buryo umukuru w'igisirikare mu Burundi ku munsi ategerezwa kuba azi abasirikare bose afise uko bangana n'ibihe bamwe n'abandi bashobora kuba barimo bose baba abasirikare dushobora kuvugana bari ku rwego rwo hejuru baba kumanuka kuri izo nzego gusa ku makambi bose bavuga bati ubu mu gisirikare cy'u Burundi nta pero ishoboka igisirikare cy'u Burundi ntikizi abasoda gifise uyu munsi uko bangana twarayivuze kuva mu kwezi kwa12 abasoda batsindiwe muri mu cya Rusizi bagahunga bagata bakiruka igisirikare cyatakaje abasirikare batari bake n'imiburiburu buhavuga ko bafise abasirikare bashika 3,000 batazi iyo bari
ikindi aza kukigaruka ko tugeze no kuri bimwe bavuga by'abaroberi ubwoba buri mu gisirikare cy'u Burundi nuko bibaza ko muri abo basirikare babura hari igice kinini coba cagiye mu kiroberi canke kumbure ngira niba muza kubigaruka ko Pacifique ngira mworangiza tugaha umwanya abo musangiye ikiyago kugira ngo nabo babunganire ico kibazo muraza kukivuga hanyuma udukundiye ego nuko nyene mubivuze cyane cyane ko nshimika ko batazi abasirikare babo batari bake batazi iyo bari batazi n'abasirikare bafise uyu munsi uko bangana ikibazo gihambaye cyane kiboneka muri ico gisirikare ubu nuko igisirikare bumenga hari ico no kwita déconnexion sinzi ijambo ry'ingene rivuga mu kirundi hagati y'abategetsi bo hejuru mu gisoda n'abandi basoda bakurikira baba basoda bato baba zangero zose nagenda avuga gucikangira nko kuri ba majoro ba lieutenant colonel hariho déconnexion nini ivyumviro biri hejuru cyane bitandukanye gose n'ivyumviro biri hasi abo hasi bagiriza abo hejuru ko atakindi barimwe atari urudandaza atabo hejuru bagwana n'amahera gusa nico bibereyemwo haba kubagurisha muri ivyo ko batwara muri Kongo bakabajya ko amahera bo bagira bati twebwe turi bidandazwa nta kindi turi mu ntambara tutazi kubera ko abo hejuru bariko birira amafaranga badukuyeko haba mu bindi bikorwa byinshi barimo nk'ivyo kwimba inzahabu nigisoda uyu munsi kiri ikobeje gose byo kwimba inzahabu zamva bose bazita izo kwa prime ahandi bakavuga umwe nababwira mu kiganiro giheruka ba mwana wa president Ndayishimiye ariwe adijejwe izo nzahabu azimbiye muri Kongo bakambwira bati aho muri Kongo barungitseyo kompanyi yo muri G2 kandi niyo kompanyi yamaze kwicwamwo benshi n'abapfiriyeyo kabaye akamizwe n'ingoma bobo ntibigera banavugwa kandi bo nibikorwa barimo ntivyitwa ivyo by'igisirikare bya Tafoke ntabwo byitwa gutyo ni ibindi bintu menga birigenga banidoga n'utwo dufaranga turiko turavuga abandi baheranirwa bo ntibanaduhembwa biriko byimbwa mu gihugu cyose mu Burundi bariko bimba inzahabu abasivile bariko barakwa ibirombe vyabo abemeye nabo kubandanya bimbabwira bati musigarana 30% by'inzahabu mwimvye 70% ibi y'igisirikare hari kompanyi hari abambwiye umugwi ari muto barungitse berutse kurungikwa mu ishamba mu kibira aho bavuga ko bwa mbere hahora yo position y'abagabo none ngo abagabo ngo nabo nyene baca bibizo nzahabu ubu batwaye abasirikare b'abakobwa b'abagore babatwara mu kibira hagati abo bararira bavuga ati bagiye kuduta mu kibira ahantu ugira bahashike ngo bagenda n'indege bose bibereye mu kwimbizo nzahabu ni gisirikare kiri muri ivyo hari amagogo abasirikare bavuga by'ingene bafungura bavuga bati baratwimye umuceri baduha ifu yaboze y'ibigori mbagije nti ibintu bimeze gutyo kubera iki kuko ntabwo umuceri ngo warubuze mu gisirikare ariko iyo fu yaboze ifise abakomeye bayizanye ku buryo mu gisoda batagira ingene bayibasubiza abakomeye barizana gesa akabangira n'abandi bavuga bati abo ntitugira ingene tubagira abasoda bateza kugira iyo fu iboze baze basubire kuronka agaceri ari uko iyo fu bayimaze twagira turasemera tukandika ukadomba ngo baremeye kubaha umuceri w'imisi 5 twasubira tukandika akababwira ati ubu bacu tuzovanga baronke hamwe umuceri ahandi baronke iyo fu abasoda bari muri benayo marira abasoda bararira ingene imyaka bakoze muri Somalia gushika batarahembwa kuva muri 2022 abasoda bavuga ko batacumva ko bari kumwe n'ababatwara kumbure kuri cya gice nza kugaruka ko ndaza kuvuga ico barivuga ko nk'ivyo vy'ibitero bavuga by'ibiroberi bibaye ko bingene babibona kubera uko kuntu bafashwe nabi n'ababatwara yego kumbure mutwemereye ngira Alice iyo nyunganira akabaze kumutumira ngira kabiri kuri ngira ngo Gracia Rukindikiza mwarabaye intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi Pacifique yavuze bitari bike binatangaje abasoda bavuga ko badashaka kugwana abasoda bafashwe nabi badafungurirwa neza bataronka agashahara kabo ariko bakaguma basunikirwa muri iyo ntambara mu bisanzwe abasirikare nibo basanzwe batabara abandi uno munsi batabarizwa n'abasivile mwebwe nk'uwahoze ari umusirikare ivyo mubibona gute mu bihinsobanuro ni muhanura iki abasirikare bagenzi banyu kunyifato bogira muri bino bihe ego ni ikibazo cumvikana mu gico nomaza kuvuga nuko igisoda je narimo kiratandukanye n'igisoda cubu kuko igisoda narimo cari igisoda novuga cari
kigizwe n'abantu bamenyeranye bari bamaze imyaka bari hamwe. Hanyuma igisoda c'ubu kujya bakivanze naho bamwe bavanze bariko barasubiba ico gihe basa n'abakukurutse hagumamo ya ide byo kwimvira ngo bamwe ngo nabadede abandi ngo naba XFA naho bataba ari bo baguma byumvira bituma yuko abantu ingene habaye ingorane babifata ugutandukanye. Hanyuma rero ingene habaye ingorane nk'izo mu gisirikare ibintu ntibigoye. Umuntu abantu baravamo hari options zibiri, hariho intumbero zibiri utoramo imwe muri izo canke ni zitatu, nuvuga ko ari zitatu. Iya mbere uvuga uti ibyo bazongira byose nzogumamo ngume mu gisoda ndagipfiramo banyica bangira iki bandaza ubusa ivyo nzovyemera ndavyemeye. Iyo ni intumbero ya mbere bamwe basa n'abariko barafata. Intumbero ya kabiri ni ukuvuga bati ibintu bigeze kure dushobora kuvyemera, bamwe bakababona yuko badashobora kuja hamwe bose ngo bavuge bati ibi ntibishoboka bakava mu gisirikare. Ivyo bavuga Pacifique yavuze bagira desertion bakavamo bakagenda, ivyo vyaramyemwo mugabo atari ku rwego rw'uko. Hanyuma hakaba intumbero ya nyuma yoyo niyo itora inyishu yo kuri byose. Uko bafashe ntimushobora kubihindura muri abasirikare mutavyihinduriye mwebwe nyine, muhindura abantu babafashe nabi. Abantu babafashe nabi nabo batwara igisoda n'abatwara igihugu kuko biva hejuru ku gihugu. Muravuga muti ibintu ntibishoboka byamye bibaho ku ntwaro zindi nta n'amatora akomeye ariho. Ni ukuvuga yuko murashobora kuvuga muti turasenyuye turafashe igihugu nk'uko bitegerezwa kuba kugira ngo twigarukire tuve muri Kongo n'igihugu bihinduke. Nizo ntumbero zitatu gusa nta yindi ya kane bihari. Murakoze cyane Grace Rukindikiza. Innocent Muhozi nibutse ko mumenyesha makuru kimwe mu vyo igisirikare cy'u Burundi cyagirizwa harimo gukorana n'umuhari FDLR bakoze ibara mu gihugu cy'u Rwanda. Amasezerano ya Washington yatewe kw'igikumu hagati y'abashamiranye muri Kongo harimo umuhari M23 na leta ya Kongo yasabye kurandurana n'umuzi uwo mugwi w'abagwanyi b'intera hamwe unasaba igihugu cy'u Rwanda gukura abasirikare bacu mu gihugu cya Kongo. Nimba mwarumvirije umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi yarerekanye ko FDLR isa n'itakibaho, mbere anemeza ko nabo baba basigaye bari mu duce dufiswe n'igisirikare cy'u Rwanda n'umuhari M23. Mbega iyo nyifato y'u Burundi muyisigura gute? Mbega ntabwo bamufise ko mu gihe ayo masezerano ya Washington yo kubahirizwa abo ba FDLR bashobora kuzoca bahungira i Burundi? Nta nkurikizi canke nta mpungenge mufise ku vyoshobora kuba mufatiye kuri aya makuru yose ariko aravugwa? Nta FDLR izosangurwa kuko usanga aribo abarwanyi mu bitwa ko barwanira Kinshasa, kuko barafise intumbero na ideoloji bariko iyo byimviro byabo bajanye no muri Kongo bituma abakongomani bitwa ko abatutsi bicwa. Iyo byimviro by'ihonyabwoko bari abantu imyaka bamazeyo ni myinshi, ariko bavuga ngo barashaje. Hari ikintu kimwe biyibagiza, barazi ko batashaje kuko bari kumwe nabo. Icya kabiri, indi buraya cembi buraya muri no myaka amashirahamwe y'abaneonazi y'amafashiste aruzuye. Hitler yaratsinzwe, intambara ya kabiri y'isi yaraheze, ariko ibyo byiyumvira ababifise birwanira n'ubu bari cyariho. Ntawovuga rero ngo interahamwe ntazikiriho kuko naka bashaje, naka bashaje bigisha abandi bakiri bato, kandi biraboneka kubataha. Harabemera bagataha mu Rwanda, harabafatwa bakiri bato barabisigura iminsi yose. Interahamwe ziriho zirarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zifatanyije na leta y'u Burundi. Ni ibintu biboneka cyane, ushatse kubona wese arabibona. Ntushobora kuvuga ngo n'amajana 2 n'amajana 3 n'ibihumbi. Biraboneka barabyivugira. Harabataha iminsi yose, harabafatwa iminsi yose. None baba bakorose bavuye hehe? Ntushobora kuvuga interahamwe ngo ntazikiriho, FDLR ntaziriho. Tuzi neza ideoloji ntiranduka.
byoroshe gutyo bashaka kubyorosha ukaba wimvira colonel naka cyangwa general naka w'igihe cya Habyarimana abo bashobora kuba batariho cyangwa barafashwe cyangwa barabivuyemo ariko icyo basize imbuto basize inyuma iguma ikura baguma bayibiba iguma ikura haguma haza izindi abo bantu bariho rero cyo ni cyambere icya kabiri i Burundi basanzwe bariyo bamaze imyaka n'imyaka bari Burundi bivuzayo baraguze amazu baraguze amamangazini ubu hatari iriya ntambara n'isaganyirizo ryabo ryabaye ritoya babaye benshi kurusha mu Burundi birabona ibintu biboneka icya gatatu iyo bavuga ngo iyo ariko aravuga ngo hari interahamwe ngo hari u Rwanda na M23 none interahamwe n'amazu izo FTLR n'amazu samazu n'abantu bari mobile uno munsi ni baba bari igoma igafatwa n'abansi babo barimuka bakaja ahandi genda byumvise ibyo bintu twenza cyane samazu si biti bishinze ahantu n'abantu bari mobile bava ngaha bakaja hariya bivuye kuko urugamba rumeze bariyo ntara bahoramwo bazibakuyemo bimukira ahandi bimukira igisirikare cya Kongo kimukiye aho Wazalendo zimukiye aho abarundi bimukiye naho uvuga rero ngo ntabakiriho ngo aho bari ngo hafiswe na leta y'u Rwanda kugira ngo bahindure ikibazo bagiterere kuri abo babagiriza ko bakorana na FTLR je nuko ndabibona akantu gatoya ku gisirikare cy'u Burundi naragiciye mu myaka hafi 2 rukindisa dusa n'abajaye naho imbere y'umwaka umwe ibisigaye mu gisirikare umuntu wagiciyemo aho hambere ntushobora gupfa rumvise ibyo ari byo kuko umuntu asigaye yibaza ikintu gisirikare cyangwa n'ibiki mugabo gisa na leta gisa n'izindi nzego za leta menya ni igihugu kidatwawe cyacitse ikintu cyo kuronderera ubutunzi abantu bangahe kigakoreshwa muri ibyo gusa kuja kwimba gukingira hari aho bariko barimba nenga nta gisirikare kikiriho mu Burundi sigaye ari mu rwikoresho cyo gituma n'abasirikare nabo bagira ahantu bagatakara bakavuga ati biturimo n'ibiki turiko turwanira iki nta musirikare rero akwiye kuvuga ngo ndarwanira iki mu gihe bariko barwanira igihugu arabibona neza arabitegera neza ariko abasirikare bageze aho bavuga ati urugamba ntabwo tujamo ntabwo twumva nuko ibintu byarenze urugero byabaye ibindi Ego murakoze Innocent Muhozi ubu mu kanya tugiye gutandukira ikibazo kijanye n'imigwi igwana mu Burundi ariko imbere yuko duha ijambo abatumire reka twumvirize amajambo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yashikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru imakamba ariko avuga yishura ku kibazo kijanye n'imihari igwana bazavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze bazotumara ndavuze ufise ngo tuzomwica none so kugwana baraje mu 12 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu kibitobo twarabamaze bose mu 12 barinjiye mu kizo 12 bose barabishe mu 15 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye ibyo kuvuga ngo imigwi yego kugwa telefone bwanyu aridagadura kitwa tuti cyabuka rusizi dukonje kivero duheze rega bita guheza uya dukije baramukorera ko je akakano karanyohera nzabambema n'umubiri finire w'umusuma Ngiye mu kibitoki mu 2008 hazi naka 18 ngiye mu kibitoki ndi komiseri mukuru ajeje uzavuga umugamba no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumya banga nabiye abanyakibitoki n'icyo nabibukije ndi hazi naka 18 boze nzabambema n'umuhungu wayo avuga ku ndapfa kugira nemere yuko akomeye nari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkono Ini yaka 18 years. 2008. Heza 18. Nimutoza mara mutuntu twitera dora twebiki moto zigisoda twifotoza yo reka hageze kugwana. Umwanya muto yibazingira inyuma shiri bazingana n'umugozi wa shiri inyuma. Ibyo rero nimutoze kuza muravuga ngo hari utuguye muri Kongo. Mugabo twebwe
nk'uko nyene kurwanira igihugu vyamaho ugenda urabaza nawe babwiye ngaha turabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti yo kuraza dukonje igipepto duheze ino ugenda urababaza ico gituma ry'amashamba ya Kongo yose yapatruye kandi Ngozi muhiganira nabwiye aba bantu bazavuga ku maraririyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu bari na nabuze muri Belgique bazi kubanvuga gusa ibazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo uretse mu ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myonga umuntu yokinyegezamo yose araharuye nibinjire uko Ego me Graciela ukindikizangira murumvise Reveriano ndi kuri yo icavuga ku bijanye n'imigwi igwana mwebwe narabaye intwazangabo kandi ivy'igisirikare mu Rwanda yamubikurikirana uno munsi ku makuru mufise ibi vy'imigwi igwana vyoba ari vyo koko iyo migwi yobiriho amakuru mufise vyifashe gute ego mbanza kuvuga akajambo kamwe ku bintu avuze aravuze yuko ngo bubafata n'inzara z'inkona inkona si igisirikare cy'u Burundi inkona ni embleme y'umugambwe CNDD FDD bigomba kuvuga yuko bufatwa n'igisirikare cy'umugambwe kuko embleme y'igisoda cy'u Burundi ni intare si inkona kirafise ico kintu yavuze kirafise ico kigomba kuvuga abantu no kucumva neza murumva yuko we icyo afise gikomeye nico hamagarutse ku kibazo mu mbagije cerekeye ciyo miharigwana umuntu arakurikirana ingene bigenda iyo miharigwana FNL nzabampema ndaheruka kumubona avuga mugabo ku rubuga umuntu ahantu ndamubona gose muri iyi minsi na Rede Tabara bavuga kera yasa n'itaboneka yari yagize ibyo bitero avuga mugabo muri iyi minsi hari uko umuntu araba Rede Tabara isa niyakomeye hariho abantu baraba ibintu n'ibindi baravuga ko ingwano yabaye kuri point zero hagwanyeho abasirikare b'u Burundi bagwanye n'igice kinini c'abantu muri Rede Tabara abo muri Rede Tabara n'ubu baracagwana hariho ingwano baheruka no kugwanamo hari ingwano ziheruka kuba iminembwe nubabwira ahantu habaye imigwano ikomeye na Rede Tabara yari irimo ahantu yitwa Iruhuha ahitwa Muramvya Rubati Mariba n'ahantu muri territoire ya Fizi nukuvuga yuko ubu najewe n'ibintu ndabirabira kure ko Rede Tabara ndayimbona makuru sindabona neza muga ndabirabira kure ngahita amakuru n'umuhari ubu uri kuratera imbere sinzi igituma muri iki gihe birahari mugabo sumuhari urinjira uvuga ngo urinjira i Burundi sumuhari nuvuga ngo ofisi nguvu ugereranije n'igisirikare cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi ndazi nk'abariyo ariko mugabo iyo Rede Tabara sindabizi neza nibaza ko mu gihe baba ariko baraduga abariko barinjiza abagwanyi benshi baronka n'ibigwanisho byinshi niko jewe ndabibona ukonda niyo muri migisho ryanje ndaba ibiriko biraba ko ndakurikirana ijyangwano kuko haraho binsaba ku mateleviziyo yino mu Faransa haraho bangena nkavuga ivyo ijyangwano yo muri Kongo teza kuzarakurikira ariko Graciela ukindikiza mugize muti Rede Tabara yaragwanye minembwe yaragwanye kuri point zero aho mwosobanure bariko batwumviriza kugira ngo batahure hariya twagira ngo hariko hagwanira yo zatwigwaneho na za M23 Rede Tabara yari kugwana muri biye bice kubera iki oya sibinyegezwa birazi yuko bari muri iriya mitumba niyo bari muri iriya mitumba hanyuma igihe kimwe hari haheze igihe abo muri abo bajya batwigwaneho basa n'abadafise imigenderanire isa n'iboneka neza mugabo muri iyi minsi urabona ko je nibaza yuko basa n'abagwana bari hamwe bafise umwasi umwe aza kubatera ni ibintu byumvikana yuko baheza bakagwanira hamwe kubera baronse inguvu nibaza yuko baciye bagwana hamwe bagwana ivyo ni ivyo umuntu abona sino basigurira sindi muri Rede Tabara ngo umenye igituma bagwanamo mugabo ubu baragwanira hamwe
ego Inosa Muhozi nibutse ko mumenyesha amakuru ngira kumbure mwebwe mwa mufise amakuru arenze ayo Gracier Rukindikiza afise aravuze ati ndafise y'ijisho ndabikurikirana hafi ariko kumbure ngira mwebwe mumenyesha amakuru muratohoza mbega ico kiroberi kivugwa kirahari na barede tabara cyangwa hari n'abandi amakuru mufise avuga iki hanyuma nubwo tutavugishije amaju yose yandi kuri yo nimba mwaramwumvise yaravuze yuko mu Burundi atahindi ntambara izosubira kuba kubera ko atampamvu yotuma havuka ikindi kiroberi ivyo muravyemera reka mbanze mpere kuri ico muri rusange inzira yonyene gutuma atantambara iba mu gihugu no kuzuriza abantu utuzuriza abantu iminsi gahera imyaka igahera ubu uri kuratera intambara ntiterwa n'abo buba bateye baba hanze cyangwa bari mu gihugu iterwa n'ibikorwa na leta mu ibyo bikorwa na leta bikimeze ukuri aho intambara ni ngombwa izoba kuko nta muntu yemera guhonyerwa ku izosi gukererwa kunyagwa kwangazwa imyaka yose ibyo si mu Burundi gusa ni mu bihugu byose byo ku isi umuntu n'umuntu umuntu utamutunganyirije utamwubahije mu byiwe aragera avuga ati oya ari ugupfa ndapfa ariko ntibishobora kubandanya gutyo aho ni muri rusange garutse ku mirwi ivuga ko igwana leta baririho imaze imyaka myinshi hariho n'abandi bashobora kuba bari kumwe nayo uno munsi uko iminsi ihera abo basoza bose wumva batoroka abo badeserta wibaza ko baja hehe abo bandi ni bande Inosa Muhozi kumbure abariko batwumviriza abo bandi muvuze bari kumwe na leta abantu ni bande oya simvuga ngo bitwa gutya batarivuga ariko abantu bariho benshi nukuri genda ndakubwije ukuri hari abonzi n'abarundi nabahoze mu gisirikare nabavuye mu gisirikare n'urwaruka rusanzwe bafise urugamba rumwe na leta tabara nyine abo bantu bariho kandi bazoguma baba benshi uko ibintu biba byunyuka mu Burundi abantu bariho ntihagire ubesha ngo bariho nibagera kuvuga ati twitwa banaka canke turi kumwe na leta tabara canke ikibazo by'imenyeshereza sino bivuga ariko abantu bariho leta tabara iriho iraboneka imaze igihe nkuko yariko arabivuga Rukindikiza yarageze igihe ubona ko inguvu zaheze basigaye ari bake batakigira inguvu ariko biraboneka ko ubu basubiye kugira inguvu nabo bandi bari kumwe nabo n'abandi baguma babasanga bavuye muri izo abo basirikare nyine n'ahandi ni ibintu biboneka neza ko abantu bariho kandi birya uyu mugabo w'umugambwe avuga erega burya utsindwa cyangwa utsinda bifatiye cyane kuri koze uri kurarwanira ninde musirikare mu Burundi muri barya bato n'abaofisiye n'abajenero bamwe iyo ugeze aho n'abajenero ashobora kuvuga ati jendi general ndabura iritiri zibiri iritiri zitanu za esansi iyi amapeta avuze iki amaze iki abantu bakaba bose bakavundagara bagasigara mu byondo ku bashoboye kubaho abandi bagapfa abandi bakanga igisirikare ariko aravuga nce gituma aravuga nkuko Gracia bivuze neza cyane ati ivyara by'irya inkona ya by'inkona urumva bo wabona inkona ntibanakibona igihugu menga nta gihugu bafise nibo bayoboye igihugu ariko menga ntibanabibona bari mu mugambwe bari mu karwi kabo ico nico kizobatsinda nyene ariko uretse n'ibyo mu gihe cyose uzoba uri leta ufata abantu nabi wica abantu ufungira abantu gusa wangaza abantu usinzikaza abantu unyaga abantu ubu uriko urategura indwara iriko irategurwa iriko iraterwa na leta abo bandi bitwa ko bariko ragirizwa bariko bagerageza kwirwanako mbuga nibo bari aho bakingira ubuzima bwabo bakingira imiryango yabo bakingira igihugu cabo abo bantu bariho sagaseseshwa rumuri bari hehe cyangwa ntibari hehe ibyo ntumbaze naho nobimenye sino bivuga ariko kubaho koko bariho nta nkeka ego murakoze Inosa Muhozi Pacifique nazwe
kuva hakwiragijwe ifoto y'uwitwa Pamela yabonetse yambaye impuzu z'igisirikare harabaye amajambo atari make mbere na Reveriyano Ndikuriyo mu kanya mwumvise amuvuga ko umushikiranganje ajerwe ivy'imigenderanire nawe nyene yaratanze ikiganiro aranidogera amareta atari make yo mu bindi bihugu. Mbega none mwebwe ku makuru mufise ibi bavuze Muhozi na Rukindikiza ko bafise amakuru ko iyo migu iriho, namwe ayo makuru murayafise? Aho bari nimba bahari bari hehe? Hanyuma mbega ko kenshi mukunda gukebura abanyagihugu ati ntibagwe mu mitego y'iperereza, ubwo ko bitanguye bivugwa mu majambo y'abategetsi hanyuma hakaba habonetse ko hari abafise amakuru ko abo bantu bahari, nta bantu bashobora kuzogwa mu mitego y'iperereza? Ni ibibazo byinshi mu mpaye bitoroshye, reka ngerageze. Ariko imbere yuko ninjira mu kibazo nyene, hari ikibazo mwigeze kubaza Muhozi muriko muvuga amajambo yavuzwe na Ministre Edouard Bizimana w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, aho asigaye aboneka nk'uko ari we yari porte parole wa FDLR, hamwe aravuga n'ibintu nabo na leta ya Kongo itubahuka kuvuga, ariko aravuga ko atabakibaho ataki. Urumva ko bitangaje ivyo Muhozi yabivuze ko, ariko hari akandi kantu nipuje kongera ko hari imvugo yeze gose mu bategetsi b'u Burundi, yaba biriko bivugwa na Bizimana. Ugiye kumviriza ikiganiro Ndayishimiye yatanze muri BBC, wumvirije neza na Reveriyano Ndikuriyo, hari akantu bazanamwo kumenga bobo ngo bafise ngo leta ngo ihuza abarundi bose mu moko yose, bakatera umenga ashaka guteranya avuga ngo y'u Rwanda yoyo ngo sico kimwe nabo. Sinzi ko akantu mwese mwagunye mukumva kagenda gahura na ya ideologie Muhozi yavuze, ideologie génocidaire. Umva ko baguma bakibinjizamwo ako kantu. Je nagomba afate kano kanya kugira ngo mbeshuze abo bategetsi b'u Burundi. Ndabeshuze ku ruhande rumwe, iyo bo nyene bariko bigira abakora leta ihuriramwe abarundi bose, ihuza abarundi. Ndayishimiye washyize imbere ngo twebwe twashyize imbere kuganira mu guheza ibibazo, ariko uyu munsi dufise ibihumbi by'amajana b'abarundi b'impunzi badashobora gutaha mu gihugu cyabo. Ubu bageze kutubwira ko n'amagufa yacu ngo niyo twahambwe bazotuzura ngo bakaburanya amagufa yacu. Bo nyene inyifato yabo niyikumira. Hanyuma mu Burundi uyu munsi uganiriye hafi n'abatutsi nka bose bariyo, hariho abatutsi b'ubutegetsi bavugira ubutegetsi, abo ntawuza kugaruka kuri Bayahaga canke nde, ariko ugiye kumviriza abatutsi bari mu Burundi ivyo bavuga uyu munsi, barakubwira neza ko bakumiriwe, barakubwira ko biboneka. N'abatutsi bari baringiye muri CNDD-FDD iyo nyene bakayigenderamwo, baratanguye kugira ibibazo bikomeye. Muri ino ndwi twaranditse nko kubiriko birashikira umugwiza atunga yitwa wa Kenya, yahora yitwa bena Ndayishimiye bahamagarana ngo sokuru na mwuzuku, niko bahamagarana, yitwa ko ari umwuzukuru wa Ndayishimiye. Ariko uravye yuko amugirira bakamunyaga amatungo yiwe yose, ari umuntu yabajyamye ko kuva bakiri ku rugamba abantu ntibabizi. Ukaza wumva ibinyamakuru bimwe ngene bimutuka bya CNDD-FDD, uratangara, urumva iyo ngendo kwiriho. Ibyo binyamakuru bikaba bitandukiriye n'ubundi witwa Olivier Suguru, nawe nyene ajyamye kuri uwo mugambwe kuva kera. Ukumviriza ingene bariko baramuvuga, intumbero babafise ko abo bantu batera babitwa bansi na kugira ngo ibyumvikanye yarusha byashobora gukingira abatutsi mu nzego byose bagiye barabibomora. Hanyuma tuje iyo bariko baravuga nk'u Rwanda, hariho rimwe na rimwe abantu baratinya no kubishura. Je nukuri tuje ku bintu terre à terre, tuje ku bintu bisanzwe. Mu Rwanda barafise umukuru w'igihugu w'umututsi, bakagira premier ministre w'umuhutu. Jewe je mets au défi le CNDD-FDD. Ndabwiye abatwara CNDD-FDD badushiriho premier ministre w'umututsi muri ko ipfa bishobotse, ntibageza ntiboshobora kwemera ko aho umushikanganje wa mbere w'umututsi mu Burundi baraheze kwicegera cy'umukuru w'igihugu babanje kumwaka ububasha bwose. Mwaze ko jeho ndamwitisha ubwo yamanika muri sala, umuntu atanga ingo nimwe ashobora gufata mu Burundi, atagisata na kimwe ajejwe arongoye.
nibakore ko wumva batwenga u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma yabo, bashireho umushikanganje wa mbere w'umututsi turako babishobora, bashireho umunyamanga mukuru wa CNDD-FDD w'umututsi agomba bembaye ahaga, mugabo turako ivyo babishobora. Mu Rwanda umunyamanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi FPR n'umuhutu nabo nibabishobora avuga bashiraho nambaye ahaga. Iyo ntwaro yo mu Rwanda batwenga turabe kwivyo bo baza kubishobora. Ugiye mu Rwanda umushikanganje w'ukwivuna abansi n'intwaza ngabo yahoze mu gisirikare cya kera. Iwacu mu Burundi ayo yari amategeko yuko umushikiranganje arabi igipolisi n'umushikiranganje arabi igisirikare badashobora kuva mu migwi isa, uravye kujya bahora bagwana kera igisada cy'u Burundi n'ikiroberi. Ivyo vyarazira bikongera bakaca hamwe hose, umwe avuye mu kiroberi undi yacava mu gisirikare. Kuva igihe hariko haravugwa cyane ko Kararuza yoba umushikiranganje wo kwivuna abansi, ama ambasade ariko arabisaba kugira ngo hubahirizwe ayo masezerano, maze ko Kararuza yaciye yicwa bagize bati abasoda b'u Burundi nibamenye ko atamu ex-FAB tuzopfa dusubiye kwemera ko abo umushikiranganje wo kwivuna abansi. Abo bavuze ivyo bakoze ivyo nibo bariko batwenga intwaro y'u Rwanda yoyo ishobora gufata uwo mu gisirikare banesheje, igisirikare batsinze, bakamuzana bahagira umushikanganje wo kwivuna abansi. Twebwe iwacu yabaye amasezerano batigeze bashobora kunesha icyo gisirikare, bikanka ko bagena ubuvuye muri urwo rundi ruhande. Abo bantu bafise ayahe mareso bashobora guha u Rwanda? Iwacu dufise intwaro y'abantu barira baguma bavuza induru, ugasanga ku rundi ruhande mu Rwanda ntibabishura barihorera, abantu bakahava bemerana ibintu ngo nuko biri. Intwaro iri mu Burundi ni intwaro y'amacakubiri ku rugero rwo hejuru cyane. Nta yindi ntwaro nibaza dufise mu karere ari intwaro yo gukumira, ari intwaro y'amacakubiri nk'intwaro dufise mu Burundi. Aka kantu numvise ntushobora kukarika, ingene ico kinyoma abandanya bakikwiza, kandi ari ibintu biboneka neza ko ari binyoma, atanaho bitaniwe mbere n'intwaro yo mu Rwanda uravye ibyo bariko barakorera abatutsi mu Burundi. Rero nje ku bibazo bambagije bitari bike kumbure ngira tuhapa tugenda turacamwe ibice ku kibazo kijanye n'amakuru mfise kuri ibi by'abaroberi. Kenshi nkunze kubaha amakuru ava mu nzego, ndamaze mu biganiro byaheze kuvuga amakuru atangwa n'abahinga ba ONU ya Groupe d'Experts des Nations Unies. Ayo narayabahaye ko bunyene bandika ko Red Tabara iriko irakomera kandi ko babona umenga iriko yegera imbibe zo Burundi. Ivyo biranditse, naramaze kubivuga ngaha. Ivyo numvise muri iyi misi heze kenshi ndacukumbura nkabaza mbega muri izo nzego, mbega muri G2 mufise ibiki, mbega abategetsi bavuga ibiki. Ijya foto ya Pamela igihe isohotse umengo yabaye nyamugigima mu butegetsi. Nyamugigima ije gute? Reverend Ndikuri ariko aravuga ko atampamvu nimwe yotuma abantu bajya gufata ibigwanisho. Ariko aravuga ko ahandi iyo bavuze bavuga ngo n'u Rwanda ruhenda abantu ngo baje ngo muri Red Tabara kugira bayikoreshe, mugabo nkuko umengo so gushaka ko abarundi, kuko abarundi nyine bo cyavuga ko atambo bafise yo kuja mu rugamba. Ariko igihugu naho cokomera gute, naho cyo gikomeye gute, nta gihugu na kimwe cyo kumvisha abantu bo mu kindi gihugu kuja kwemera gupfa mu rugamba rutarwabo batiyumvamo. N'ivy'ukuntu abantu baja ku rugamba kubera ko baseserewe, abantu bafata umuheto kubera ko bumva atarindi saganirizo basigaranye, nkuko umuhozi agiye kubivuga. Icyo gutinya ntigikwiye no kuba ngo abaruberi, icyo gutinya si kuvuga ngo Red Tabara, icyo gutinya ahubwo naka karenganyo kari mu gihugu. Burye bagiye kugwana naka karenganyo bakora, uko gufungira abantu ubusa, uko kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo, uko imigwi yose itwawe ibona ko iri kwirarenganywa, abasirikare bidoga avuga ati turiko turagurishwa nitukira abantu, nta teka tugifise. Aho navuga kare sinavuze nti vya bigori ariko basunikira ko ivyanagesa vyagiye mu gisoda bijana no mu maprizo mu banyororo. No kuvuga yuko abatwara igisirikare n'abatwara Burundi ari ku rugero kumva umusoda bamufata nk'umunyororo. Ibintu byo gutabwa
basanga bo bigaburira abanyororo bakaca bigaburira n'abasirikare. Abasirikare nibo banyororo ku ntwari hari ku bwabo n'abandi banyororo. Abo gutinya nabo kuko ako karenganyo nyene niko kazosunikira abantu ku rugamba, niko kazosunikira baja kuri leta baracanke naho ubundi muhari. Nako karenganyo ntabwo ari amareta yemeza impamvu abantu baja ku rugamba. Ntabwo ku gihe ca Perezida Buyoya ariwe yemeje ngo FDD ngo CNDD-FDD irafise ngo impamvu yo kuja ku rugamba. La cause si guverinoma iyemeza, la cause n'abanyagihugu baguwe bisanga atakindi bari bugire. Rero amakuru ariko ava muri ubwo butegetsi navuze ntiyo umenga yabaye nka nyamugigima. Kubera iki? Kuko badashobora gusigura ingene umurundi kazi nongereko aba muri Canada, igihugu abarundi benshi cyane bipfuza kwirukiramwe n'abategetsi bunyene usanga bariko barakora ibishoboka byose ngo abana babo bajeyo, abakenyezi babo bajeyo. Ndazi benshi muri abategetsi mu bagenerale bafise imiryango yabo, abana biga muri Canada, bafise abagore babarungitse muri Canada. Ugasanga ico gihugu bose kimeze nk'indoto kuri bo. Uwagezeyo afise y'urugo, afise y'akazi, aravuye yo nyine arikuyeyo, araje kuba mwishamba